Imana iduhaye akaryo ko kongera guhura n'umugoroba wa kabiri, mugoroba tugiye kurushiriza gufashanya gutahura icarico True Worship. Jewe nitwa Jean Claude Maniratunga, Pasteur we ndazi muramuzi, Pasteur Prudent niwe twigisha uno munsi. Nagiriwe ubuntu n'Imana ntego iteka yo gushobora guhagararira uyu mwanya. Nisanze hano ari muhira, nisanze by'ukuri kiraje umutima wanje ishinga. Hari abandi Imana yaganirije, biba ibintu bintera intege, birananezera rwose. Hamwe mvuga nti uko dufise amasamedi ane nta nimwe yoncika, ntegerezwa kuba ndahari kugira ngo numve ingene Imana irushiza kutuganiriza. Rero n'uyu mugoroba dufise ushobora kuba ariho kiza canke ari rya mbere uje uno munsi, canke twarabanye. Tumere nk'abaca ku ncamake gato ku bijanye n'ivyo twabonye ubushize, kugira ngo twinjire mu kindi cigwa c'uno munsi. Topic yacu ni True Worship, ni icongereza. True ni ikintu kirico, hama worship ni rya jambo nyene rikitugoye gutora neza icarico. Mugabo buke novuga nti hariho uruhagarara ruriko ruraza ko abantu bavuga bati oya, ikintu naho kimeze uku turumva kumengo haragahaze. Nico gituma hariko harategurwa ano ma atelier kugira ngo vy'ukuri dushobore gufashanya mu muco w'ijambo ry'Imana, kugira dushobore gutahura icarico worship. Mugabo igihe tuvuga true worship, turakwiye kwibuka ko hariho na false worship. Iyo hari ikintu c'ukuri haba hariho n'ikintu c'ikinyoma. Rero birakenewe ko tumenya original ni ikihe canke pirate ni ikihe. Mwigisha Pasteur yaradufashije kubona vy'ukuri ko iri jambo worship twaragitiranije n'umuziki. Iyo tuvuze ngiye muri worship, icumbiro kinyaruka kuza nuko ngiye kuririmba, ngiye ahantu bazakuvuza umuziki. Hanyuma iyo turiko turagerageza kubivuga no mu ndimi zitandukanye, usanga bitoroshe. Nk'akarorero, iyo tuvuga indirimbo ya adoration, tuvuga ko ari indirimbo igenda buhoro buhoro. Hama indirimbo ya louange ni indirimbo inyaruka. Hama tuvuze dutandukanye guhimbaza no gutazira, inyishu duhora dutanga murazizi. Iyo hoho turiko turagomba kurifatanya no gutazira, uza gusanga je narakoze ubushakashatsi kuri ibi. Abakristo batanu canke abartiste batanu ubabajije itandukaniro riri hagati yo gutazira no guhimbaza, baza kuguha ibintu bitandukanye. Ikibazo mpora nibazo, ni gute abizera bamwe bari muri domaine imwe y'umuziki mugabo by'ukuri badatanga insobanuro imwe y'igikorwa kimwe bakora? Bisigura ko hari ahantu hari ikibazo. Muzobipime nawe muri chorale yawe canke muri team, nimba ari band kanaka y'abartiste, uzokora uwo mwimenyerezo, uzoza uminyuza. Aba artiste batanu babaza guhimbaza bisobanura iki, gutazira bisobanura iki. Utomboye babiri bagahuza, uzosanga banyuranije ico guhimbaza bagishize ku gutazira, gutazira bagishize ku guhimbaza. Mugabo vy'ukuri urabona ko hariho confusion dufise, mugabo kandi tubibayemwo uko nyene. Rero igihe twariko turiga, twarabonye yuko vy'ukuri igihe tuvuga ibijanye no guhimbaza Imana, ubwa mbere bifatiye ku buzima bwacu bwose. Yaratanze akarorero kuri Isaka, ngene Imana yamubwiye kugira yabwiye Aburahamu gutanga nde
Isaka. Hanyuma igihe yari agiye kumutanga harimwo kumvira Imana nk'uko Imana yari ibimusavye. Mugabo twarabonye ko cari kigeranyo cande ca Kristo. Yaratweretse Pawulo ingene abivuga muri Rome 12:1 ingene vy'ukuri ibijanye no kwakigwa ku Mana bisaba yuko dutanga imibiri yacu nk'ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Donc vy'implique twese notre être, twebwe ubwacu twese. Mbega ivyo bikomoka he? Dusubiye gato mu isezerano rya kera turabona yuko Adamu na Eva Imana imaze kubarema bari bashizweho kugira ngo babeho bumvira Imana. Hari inyishu basabwa gutanga y'ingene vy'ukuri baguma bitegereza Imana umuremyi yabaremye, hanyuma ubuzima bwabo bukaba buri sumi, buri musi y'umuremyi wabo. Mugabo ingene Imana yabikoze hariho umwidegemvyo muri bo kuko yabaremye mu ishusho yayo. Mugabo kandi hariho n'ingene uguhitamwo kwabo kuzoba gufise n'inkurikizi. Ni kuvuga Adamu na Eva bari libre mu guhitamwo. Genèse 2:16-17 Imana ibabwira ati kino giti muremerewe kukijyako, iki ntimwemerewe kukijyako. Umunsi mwakiriye kumuzogirana muzopfa. Tubona Satan acaza, hanyuma ahejeje gusubira mu vy'Imana yababwiye, aca arababwira ati Imana yabahenze ntimuzopfa kuko izi ko umunsi mwakiriye ko muzoca mumera nkayo. Umugore baramuye acahereza umugabo. Baba abantu batumviye iki Imana. Ingene Imana yari hejeje kuvuga ko umunsi bakiriye bazopfa. Mbega barapfuye? Ego. Mugo urupfu bapfuye ubwa mbere n'urupfu rwo mu buryo bw'imwemu. Habaye gutandukana n'Imana. Yari muri Eden, niyo bari couple, niyo yari muri Eden. Hanyuma Imana icibahindira hanze ya Eden. Batakaje imigenderanire bari bafitanye n'umuremyi wao. Mugabo bivuye ku Mana kubw'ubuntu bwayo isezerana uzoza kunagura ico Adamu agizene atakaje. Uwo nawe yarinde Kristo. Itanguriro 3:15 niho tubona yuko mu ruvyaro rw'umugore Satani ahenze niho hazoza uzogirana uzonagura ico Adamu ahejeje konona. Iyo nkuru rero kugira ngo uyibone ingene Imana izobishitsa muri Yesu Kristo nibwo rugendo rwose rwo gutoranya muri Adamu igatoranya Nowa, muri Nowa igatoranya Aburahamu, muri Aburahamu igatoranya Isaka, muri Isaka igatoranya Yakobo, hanyuma Mose, Dawidi, Salomo, kugera yaho Kristo ubwiwe agirane aza. Mugabe ikintu Imana ibiri kwirakora nuko abantu bayo bagaruka mu migenderanire bari bafitaniye n'Imana. Rero igitabo c'Abalewi kiza kutwereka ingene Imana iza kunagura imigenderanire yayo mugabo mu buryo bw'igitutu. Niho uza kubona Imana ibabwira ati mubwirizwa gutanga ikimazi igihe cose muje guhura nanje. Singomba kurandira gose mugabo pastor ariko arigisha yaravuze ati jewe naho ntavyumva worship si bijya tuvuga. Harashobora kuba hakenewe imvugo ibere canke irivuga ribereye mugabo vy'ukuri ingene twe tuvuga worship siko Bibiliya ibivuga. Kandi kukaba nkavyo muri Bibiliya ingene igenda iravuga ibiba inyuma yo guhura n'umwana w'umuntu ikoresha amavuga atandukanye. Nico gituma turi hano kugira turushirize kubitahura. Mugabo naratanze intererano navuga ni jewe ndavye uko Bibiliya bivuga, haraba n'amajambo y'ikirundi dufise n'ingene icongereza ca kera kidefinisa worship canke aho kiva. Mbona twari dukwiye kwita iri jambo worship guhimbara Imana. Ni ikintu kigumye kandi aho maze guca benshi harabumva ko ari ivyo abandi bakavuga batoya. Mugabo turaba turaterera basi mukurindira ko hazoza ubundi azana irindi. Mugabo jewe ndabikura hehe? Mu rurimi rw'ikirundi ubwa mbere. Hari inkomoko y'amajambo mu Kirundi, ingene amajambo mu Kirundi yubakwa. Aho ijambo
ry'akame riba rigizwe n'ibice bitatu, canke irivuga rigizwe n'ibice bitatu. Nk'iri dufise guhimbara canke reka tudefinise guhimbaza, hari inyitangizo ku yo mu Kirundi, nimba tutaciye twese mu madirisha aho hantu twarahaciye, sivyo? Ku himbar a ku ni inyitangizo rukozi yerekana irivuga riri muri kigenzi. Himbar ni itsitso, kandi amajambo y'Ikirundi ingene yubatswe yubakirwa kuki? Kw'itsitso. Na dictionnaire dufise yo muri 70 yo yitwa Rodegem y'amajambo ya mbere mu Kirundi, ugiye kurondera amajambo muri dictionnaire ugenda urondera itsitso. Utarondera itsitso ntuza kubona ijambo aho riri, n'ingene bagiye barashira mu Gifaransa kugira ngo habeho gushobora gutahurana n'abari baje muri colonisation. Hanyuma iyi ngobotozo i yitwa ingobotozo nyendeza mu Kirundi ya nyene gukora igikorwa. Hanyuma a na gasozo nkuko twabibonye. Iyi i ihuye na a niyibaze. Ndabeshe mu Kirundi abarundi turi kumwe twize mu 7 mu 8 mu 9 mu 10 mu 11 mu 12 mwana bibonye ivyo ndiko ndavuga. Voilà, ico ni cishimikizo ca mbere kituma mvuga nti haravuyemwo irivuga guhimbaza, kandi mu Kirundi nivyo bavyita irivuga rigobotowe mu rindi rivuga, havamo guhimbaza. Mugabo tuca turi definisa twebwe ko ari célèbre. Kenshi yo tuko turadefinisa haveikira muri twebwe célébration. Mbwa nama mvuga none célébrer c'est quoi en Kirundi? Ikirundi cakira ni guhaya. Mugabo vy'ukuri ugiye kuraba context ya Bibiliya nico baba bariko baravuga, harimo amavuga abiri: kwibuka no kwigina. Iyo tuvuze guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi canke umunsi mukuru kwihukira kw'abarundi, nibihe mu vyiyumviro vy'abarya abantu baba bicaye hajya na twebwe duhora tujamwo tuba dufise. Bwa mbere twibuka icabaye, tukibuka umuntu hari ico yamaze muri kahise, sivyo none? Ubwa kabiri harabaho kwishima ku bw'ico cabaye, hakabaho kuryoherwa, kwigina n'andi mavuga yose. Niyo ntimatima bigize uguhimbaza kw'abarundi igihe baba bavuga ku minsi mikuru kanaka, canke muvuze guhimbaza umunsi w'amavuka anniversaire, muba habiki urya munsi biba bifatiye ku munsi wavukiyeko, sivyo? Mukaryoherwa maybe ko uriko urakura, nimba hari ico wamaze naho sinzi. Mugabo iyo amavuga biraba ariko araba veikire mu bwenge bwacu, nuko tuba dufatiye ku kuntu uri kukura, hiyongeye ku mwaka, kandi bifatiye ku gihe wavutse, hanyuma ibindi bigakurikira, sivyo? Mbwa kandi tuvuze guhimbaza umunsi wa Pasika, aha rero twagiye mu ishengero, tuba turiko turibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, hama tukigina, tugashima, tugatazira n'andi mavuga herekeza ivyo, mugabo bishingiye ku kwibuka no kwigina. Iyo niyo célèbre. Kugeza ngaho guhimbaza ntibiraza, kubera ko guhimbara gifatanye n'ubuzima bwacu bwose. Nico na pasteur yatubwiye la fois passée. Igihe tudefinishije guhimbaza, tugafata aspect kamwe kagize ubuzima comme la musique, niho hantu tuba twahushije, kandi aho tugwa ni habi rwose. Rero naciye nterera mvuga nti burya twokwimenyereza kuvuga guhimbara mu gishingo cyo guhimbaza, uzosanga hacavuka ijambo gusenga ubwa mbere. Kagiye kuraba ngene Bibiliya yasobanuwe mu Kirundi bakoresheje amavuga arenga rimwe. Harimo gusenga, harimo gushima, hakabamo n'iri guhimbaza, hakabamo no gutazira, harimo n'ayandi dufise mu Kirundi kurata n'ayandi. Mugabo kuri rino rivuga hamwe n'umuziki rero, kuko burya igicapo kinini tuba dufise igihe tuvuga guhimbaza, c'est la musique. N'umuziki unyaruka, n'indirimbo, n'ukuvuza binyaruka kuza. Ivyo rero kugira ngo twisanga aho hantu birafise kahise ingene vyagiye biriyubaka. Nariko ndahezima gato. Intererano ntanze niyi, nabariko baratwumviriza ku rubuga, murazana intererano. Jewe naterereye ko guhimbaza
dukwiye kugita guhimbara. Hama ibi twita guhimbaza no gutazira tuvyite gutazira no gushima, kuko ahantu hose muri Bibiliya baba bariko baravuga la musique, baba bariko baributsa abantu ivy'Imana yabo. Naratanze verset 1 Chronique 16:4 aho Dawidi yatanguza ibi twita umugwi wo guhimbaza no gutazira. Nkunda kuvuga ni naho tuvuga ko dufise imigwi yo guhimbaza no gutazira, Dawidi ntiyatanguje umugwi wo guhimbaza no gutazira. Dawidi yatanguje umugwi w'abaririmbyi n'abacuraranzi. Kubera iki yabashizeho ngo bahore bibutsa Abisirayeli ivy'Imana yabakoreye. Mugabo babikora mu kugira nte rero? Mu gutazira no mu gukenguruka. Amavuga abiri dufise, kandi ugiye mu maversion yandi yaba icongereza, version nyinshi zitandukanye, ukaja muri iyi Bibiliya ya bene data muri Catholique, ukaja mu Kinyarwanda, ukaja mu Giswahili, cyangwa ukaja mu Giheburayo no mu Kigiriki, uza gusanga amajambo akwiye gukoreshwa mu gihe twaba turavuga ivyo kuririmba no gucuraranga ari gutazira Imana no gushima mu Kirundi. Ngira next workshop turashobora kuzobigarukako kugira ngo vy'ukuri tubone ingene bitandukanye. Abakurikirana stati yanje maze iminsi ndiko ndavyandikako, iyo tuvuga worship team tuvuga bano bantu baririmbyi bakeya bari ngaha. Aba bantu nimba ari team yitirirwa worship, nimba ari team yo guhimbaza, irika shengero ryose ry'abandi bicaye hariya nabo bitwa gute? Abafise amakohari menshi, yagenda makohari nayo aca yitwa gute? Iyo ndiko ndavuga kuri bino reba bavuga ngo none ko gumuvuga cyane terminology, none hari ico yishe, hari ikintu kinini yishe, kuko vy'ukuri iyo dutakaje racine yo guhimbara Imana, nigihe dutora repertoire ko tuvyiyumviriye, turirimba uko dushaka, kandi vy'ukuri hari ico twabwiriza kuririmba kugira ngo ikoraniro ryose rihimbare Imana. Indirimbo yose turirimba ibe yihimbara Imana, suririmba. Natwe bw'ubwacu duhamagarirwa guhimbara iki? Imana. Rero niyo ntererano natanze, mugabo ama workshop azobandanya kugira ngo twumve namwe ico mubivugako, sivyo? Kuri ibi tuba turavuga mwe muvyumvira kwiki kugira ngo habe échange, nibaza ko tuzobandanya dufashwa. Rero nta tevye gose, reka twinjire mu kanya kuno munsi. Mbega uno munsi tuza kubona iki? Ni ikihe kibanza vy'ukuri co guhimba rizamwo canke ca worship? Mu bisanzwe ko turagomba yuko ino jambo worship guhimbaza ritahurwa, tuzoguma turikoresha ukunyene kugira ngo habeho version nshasha ku bwanje. Mugabo twaba two turakoresha guhimbaza, tuzoba two turagomba ko dutore ikintu nyezi na Bibiliya ivuga. Iki kibanza nitwamara kugitahura icarico, biratuzana ahantu twimva none burya niko twahora tubitahura. Nimba vy'ukuri atari vyo, dukwiye kubivuga gute? Niyo mpamvu turi hano. Mwami Yesu, kanongere ndagushimire kuko ari wewe munezero wacu wa mbere, ni wewe centre yo gusenga kwacu, ni wewe vyose Mwami bikoranirako. Reka urongore ugiye kudufasha kugira ngo dutahure nikihe kibanza wagenye uhereye kuva kera hose kugira ngo abantu bazoze bahure hamwe nawe. Turagomba kukimenya, hanyuma dushobore gutahura ingene twari dukwiye kucita bivanye n'intimatima Mwami ikigize. Turiho duhushagirika, turiho turi muri confusion, muga tukabandanya nkaho umengo vy'ukuri turi mu murongo wo, ariko niki gihe ugomba kutugarukana ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza. Niki gihe ushaka ko inkuru yawe Mwami ariyo icapa ivyo dukora byose. Ngwino turiteguye kukumviriza, uciye umukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Reka imbere yuko tuvuga uno munsi ikibanza cyo guhimbarizamwo, ndabonye ko hari abantu benshi bataje, ntituza kubabwira byose muzokurikirana kuri YouTube, ariko
ijambo guhimbara reka dukosore. Worship ryakoreshejwe ubwa mbere mu itanguriro 22 igihe Aburahamu aja gutanga Isaka. Hama turabona yuko ico gihe ata muziki wari uhari, nta band yari ihari, nta stage yari ihari. Yari yagiye ku musozi Moriah Mountain. Hama turabona yuko ikibazo dufise ca mbere iyi generation nuko igihe cyose tuvuze worship twamaze kugishira hamwe n'umuziki, kandi imbere na mbere worship igihibaho ata muziki wari urimwo, ata kuririmba byari birimo. Uyu munsi rero dufise une generation y'abantu biyita ko ari aba worshipers kubera ko baririmba, kubera ko bavuze umuziki. Iyo ni kosa rya mbere twabonye. Hama ndakeneye kubabwira ikintu kimwe, kubera iki Imana itugirira ubuntu nk'ubu tugasubira kandi tukavumbura ukuri abantu bagiye kugoreka. Ni kubera ko dans chaque génération Imana iyo igomba gukangura abantu ibanza kwanza kubibutsa ukuri kwayo. Mwabyumvise? Igihe cyose Imana ikeneye gukora ikanguro, nta kanguro ribaho abantu bataramenya ukuri. Muzomenya ukuri kuzobaha kugira iki? Kwidegemvya. Kandi Yesu yaravuze ngo igihe kiraje kandi ngo aho bazohimbaza mu kuri no muki no mu mwemwe. Nukuvuga ngo without the truth, atakuri ufise muri wewe ntushobora guhimbaza nyakuri. Muravyumva? Nico gituma rero uno musi Imana ikwiragarukana kino kintu. Birababaje kubona ikinyoma carafashe ikibanza kinini. Birababaje kubona ikinyoma arico camaze kugwira. Muga nta bwoba mfise kuko mu ma generation yose Imana yamayifitiye abantu yibikiye kandi bazohagarira ukuri. Rero nukuvuga ko ikintu nkeneye ko dusubiramwo kandi nuko worship is not about music. Worship is not about singing. Ico kintu foko mu mitwe yacu tugiformata. Apana kwita mu worshiper kubera kuririmba, kubera ko uvuza. Sabantu bose bahawe kuririmba, siko gahema. Sabantu bose bahawe gucuraranga. None abo bantu saba worshipers. Rero twavuze amajambo atatu, turavuga uti guhimbaza Imana nukubaha Imana. Ubuzima bw'uhimbaza Imana n'ubuzima bwubaha Imana. Twavuze amajambo atatu: obedience, surrender, sacrifice. Kumvira, kwitanga. Nukuvuga udafise ubuzima bwo kumvira Imana, udafise ubuzima bwo guhora wihereza Imana, nturi mu worshiper, nturi mu true worshiper. Kirumvikana? Namaze imyaka myinshi nibaza ikibazo, kubera iki baririmbyi badakizwa, kubera iki bamuziki badakizwa. Mbega muri Bibiliya biranditse? Oya, ahubwo nsanga mu mpamvu zatumye badahinduka ikora bitiranije worship no gucuranga no kuririmba. Bakibwira yuko imbere y'Imana bemewe kuko bahejeje kuririmba, mambo kwisha. Kuko bahejeje kuvuza, abantu baryamye hasi basirimbye, bavuze mu ndimi, jakaze kanje kagize iki kaheze. Inyishure murayironse kuko ndazi ko abantu benshi bafise ico kibazo. Kubera iki hama hari amagafe mu baririmbya music? Ni kubera ko tutigeze tumenya ko guhimbaza Imana nyakuri, guhimbara Imana ubwa mbere na mbere ataho bihuriye n'ivyo dukora, haba kuvuza, haba kuririmba. N'ikimenyamenya mu ndabiri, iyo tuvuze ngo tugize workshop ya worship, haza abandi abaririmbyi n'abavuza. Kubera mu mitwe yabo baracibaza yuko worship ni music. Okay? Hama ijambo rya nyuma nkeneye kubatekerera, kuko naratashe nsubira kandi kuryumva mu yindi level, nari nifuza kubibasangiza. Ndige yavuze mu Baroma 12 umurongo wa mbere, bavuga therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Bene data, ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu nk'ibimazi, niyo worship y'ukuri Imana yifuza. Murabona rero gituma dukunda gukwepa tukaririmba turimbo twiza muga tudashaka gutanga imibiri yacu. Dukunda gukora marakursi. Hama akajamo kanyohe naka kavuga ngo as a living sacrifice. Ubundi sacrifice ni ikintu gipfuye, siko gaye. Iyo sacrifice ikintu kirapfa. Mugabo hariho agaspecialite ngaha bavuze ngo twebwe dutanga imibiri yacu kugira iba a living sacrifice. Bisigura iki? Bisigura mu buzima bwawe bwa misi yose. Reka umutima wawe wubaha Imana. Reka ubuzima bwawe bwubaha Imana. Mu yandi majambo worship ni mu gihe mu buzima bwawe bwa misi yose ukurya,
uko unywa, uko ugenda, uko wiyumvira, uko wiga, uko ukora akazi, uhora wifuza guhimbara Imana. That's worship. Nyamba uhora ukora ibyo wigombeye, uvuga ibyo wishakiye, ukora akazi uko wishakiye, wiga ugatirisha uko wishakiye, shake ube ufise ijwi nk'iry'abamarayika. You are not a worshiper. You are a fake worshiper. Dutangure rero tuje muri session yacu ya kabiri ivuga ngo the place of worship. Ikibanza rero iyo worship iberamwe. Reka rero dutangure Abaheburayo igice 8 umurongo wa mbere. Ikibanza cyo guhimbariza ngo the place of worship. What is the true place of worship? Turasoma mu izina rya Yesu. Jambo ry'umutwe ravuga ngo umuherezi mukuru w'isezerano rishasha. Ico dushaka kuvuga ni iki? Dufize umuherezi mukuru yicaye mu kibanza c'iteka iburyo bw'intebe y'icubahiro y'Imana mu ijuru. Igikorwa ciwe yagikoreye ahera. Ahehe? Ahera. Uri ku murongo wa kangahe? Wa kabiri. Yakoreye igikorwa ciwe n'ihema ry'ibonaniro. Ikibanza nyakuri cyo gusengeramwo. Ikibanza nyakuri, the true place of worship ni hehe? Cubatswe n'umwami Imana. Cubatswe n'iki? N'umwami Imana. Atari amaboko y'abantu. Atari iki? Mwumvise, ikibanza cha worship ntikibaho hano mu isi. Number 1, ndakeneye ko mugitahura. Ni hehe bavuze ngo ni hehe? Bavuze mu cyongereza the most holy place. Ni kuvuga ni ahera cyane. Niho Imana igize iki? Ihimbarizwa. Mwabyumvise? Imana ihimbarizwa mu Burundi, ihimbarizwa mu Ngagara, ihimbarizwa he? Turaza turavansa siko? Ngomba kwanza tumaze tuve mu byo tumenyereyemo. Ngo twaje guhimbaza. Ngo tugende ngo guhimbaza. Oya. Ikibanza Imana ihimbarizwamo. It is the most holy place. That is the true place of worship. Nico gituma rero murazi Imana igihe itegeka Salomo kubaka ingoro hariho ibice bitatu, le temple de Jérusalem, hariho iki hanze aho bita le parvis, hariho ahera, hakabaho n'ahera cyane. Rero worship yabera hehe? Ahera cyane. Ninde uwarongora iyo worship? Yari umuherezi mukuru. Turaza kukibona siko? Rero nashaka kwanza twumve neza ikibanza Imana ihimbarizwamo nahera cyane. Muga muca mumbaza muti none twebwe aho hera cyane tuzohashika gute? Budusomere aho nyene gice c'icumi. Budusomere aho nyene gice c'icumi ijambo mukunda gusoma 19. Abaheburayo igice c'icumi umurongo wa 19 20. Aravuga ati nico gituma bene data. Nico gituma bene data dushobora kwinjira atabwoba ahera hahera. Birakunda, ndabafitiye amakuru meza, ndabafitiye ubutumwa bwiza. Birakunda ko uyu munsi kimwe cyari cyarananiye Abisirayeli kwinjira, bananiye kwinjira aho hantu. Now turafise uburenganzira bwo kugira iki? Kwinjira atabwoba ahera hahera. Atabwoba ahera hahera. Ho mwijuru kubw'amaraso ya Yesu. Ho mwisi. Ho hehe. Ho mwijuru kubw'iki? Kubw'amaraso ya Yesu. Kubw'amaraso ya Yesu. Okay, mwumvise ko duhimbariza hehe? Ahera cyane. My dear. Ukwe aho duhimbariza Imana si mu mashengero yacu. Aho duhimbariza Imana si ngaha. Aho duhimbariza Imana nahera hahera. Kandi ico kintu caduhejeje guhimbaza iyo Mana hera hahera n'amaraso yande. Muca mutahura igituma bitunanira guhimbaza Imana cyane. Ni kubera ko gushika uyu munsi abantu iyo bashaka guhimbaza Imana ntibisunga ico Yesu yakoze, bisunga ibikorwa byabo. You cannot worship iyo ugishingiye kuri wewe. Ariko niyo watahura ibanga ry'amaraso ya Yesu,
biroroshe kandi birakunda ko uyu munsi winjira ahera hahera ugahimbaza iyo Mana. Uvuga ngo amen. Ababitahuye aho tugeze mu bwe amen. Amen. Ndasubiramwo. What is the true place of worship? The most holy place. Nico gituma kubera icyo bavuga ngo the most holy, nico gituma udashobora guhimbara Imana utejejwe. Kubera ahantu Imana ihimbarizwa n'ahantu hera cane. Muca mubona rero amadega twamamwe. We wirura ko utuwikorera ucuza ngaha kuri podium, Mana dushe y'amaraso ya Yesu inyeze. Tu vois, ucuza repertoire ya wayisetinze, repetition mwarazikoze zirakwire kandi muri talented, muri skilled, nta kibazo muraza gukilinga kabisa, muraza gutesa kandi abantu baraza kuduga hejuru basubire hasi. So ahote no vuga ubuzima bwari buza guhinduka kuko n'ubwawe ntiburahinduka. Nibyo twamama. Muko muravyumva. No kuvuga duhimbariza Imana ahantu hera cyane. Aba bantu babwirizwa kuba aho hantu n'abantu bafise ubuzima bwejejwe. That's why rero wewe kuva uyu munsi ubwirizwa gutahura yuko nyamukeneye kuba a true worshipper, ubwirizwa gupursuinga, kurondera kubaho ubuzima bwejejwe. Nicyo gituma birivuga ngo ni mubabera nk'uko so wanyu ari iki ari uwera, ngo kuko uwutejeje atazogira iki, atazoraba umwami. Ni gute uvuga ko uri umu true worshipper uri kuririmba utigeze uraba? Ntushobora kumbwira ko wamubonye kuko ubuzima bwawe buragaragaza ko utigeze umenya Yesu, utigeze ubona Yesu. Umuntu wese yihwejeje Kristo n'umuntu afise la crainte du Seigneur muri we, n'umuntu adakora ivyo yishakiye, n'umuntu atabayeho uko yishakiye. Tubandanye. Tureje kubona yuko mudusomere kandi Yohana, turasubira kandi mwibuke yuko ijambo verset principal twatanguriye ko niyo tugwa dusubiramwo. Yohana 4:20-24. Abasogokuruza basengera kuri uwo musozi. Alors reka ndabereke umuntu yasubiyemo ikirundi akorana ikirundi. Nibaza yuko abazotraduza ikirundi version shasha bazotena konte kuri amajambo tuko turavuga. Mwana bavuze gusenga, muganga bavuze worship. Bavuze our ancestors worshipped upon a prayed canke basenze worshipped on this mountain bandanya. Basogokuruza basengera kuri uwo musozi. Bahimbariza Imana kuri uwo musozi. Ariko mwebwe abayuda muvuga ko ikibanza cyo gusengeramwo ari Yerusalemu. We must worship in Jerusalem. Yesu aramwishura ati mupfasoni nunyizere igihe kiraje aho mutazorinda kuja gusengera data. A time is coming when you will worship the Father kuri uwo musozi, neither on this mountain canke Yerusalemu, nor in Jerusalem. Murabona Yesu arasubiye kandi aravuze ikintu, arababwira ati umviriza, worship nyayo aho muzohimbariza Imana data, igihe kiraje aho mutazosubira guhimbariza Imana muri iyi misozi yaba Yerusalemu, wa musozi Moriya, wa undi Aburahamu yatanga ko nde Isaka, muvyibuke neza. Niwo baciye babandanya ko bahimbariza ko Imana. Mugabo Yesu aje ku revolutiona worship. Sinzi ko no byita ku revolutiona, ahubwo aje gutanga the real meaning of worship, aje gutanga ubuzima nyabwo bwa worship. Aca tangura babwira rero ati isi kibazo cy'ibibanza, si kibazo c'ahantu, sujya musozi canke uriya. Mumbabarire, hari abantu benshi niko twakuze nivyo turabinginzi, abantu benshi bumva yuko ahantu bohurira n'Imana ari ku misozi, bakagenda mu Buganda mu misozi s'il vous plaît. Abandi nabo bakaduga ngaha muri iyi misozi yo ngahe mu Burundi kugira ngo vy'ukuri bahure n'Imana. Yesu aratubwiye yuko ahantu ho guhimbariza Imana atari mu misozi. Nico gituma inkuba zibakubita, kubera ko muko mukora ibintu biri bitakiri update. Siho Imana no munsi igira iki ibonekera. Rero dusomere kandi Acte 7:48. Kubera iki
ibyakozwe n'intumwa igice c'indwi 48. Kubera iki Yesu yavuze yuko abantu batagikwiriye guhimbariza Imana muri iyo misozi? turasoma mu izina rya Yesu. Ariko isumba vyose, Imana isumba byose, ntiba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Imana yaremye ijuru n'isi ntikiba mu nzu zubatswe n'abantu. Nk'uko uwavugishwa n'Imana avuga ati, ijuru ni intebe yanje y'ubwami, isi nayo ni ndava y'ibirenge vyanje. Niko Uhoraho avuze. Mbega mwonyubakira inzu nyabaki? Mwonyubakira inzu nyabaki? Canke ikibanza canje co kuruhukiramwo coba hehe? Mwavyumvise? Twabonye yuko ahantu bahimbariza Imana yari muri Temple de Jerusalem, kandi umuherezi mukuru niwe yinjira ahera cane. Mwavyumvise? Mugabo kandi Imana irongeye kandi iratwibukije yuko Imana yaremye ijuru n'isi ntiba mu nzu zubatswe n'abantu. Bisigura ngo bijya bintu Salomo yubatse hama Abisirayeli bakabigenderamo, cari gicapo gusa, yari symbole. Mugabo ubuzima nyabwo ntibwari bwaseruke. True worship ntiyari bwahabe. Nico gituma handitswe ngo imaze isingize ndabishima vyanyu. Kubera iki? Kubera ko worship ya vrai ntiyari bwaseruke, ntiyari bwahishuwe. Rero gushika ubu ikibazo mfise ni kubera ko gushika ubu abantu baracizera yuko Imana iba ngaha. Apa ni ku mazabao, aha nahera hahera, abantu bose bakorera ngaha n'abaherezi. Gushika uyu munsi baze vraiment iri jambo ryanditswe haraciye imyaka ibihumbi na mugabo abantu gushika umunsi ntibarakomprona yuko Imana itaba ngaha. Imana niba muri izi nzu zubatswe n'abana b'abantu. Ndibuka ko ibyo twakuriyemo twebwe muri korale muki apa ni ku mazabao, ni ukuvuga umuntu agakora ibyo yishakiye mu quartier, mugabo ageze ngaha agaca yiyegeranya. Murumva strategie ya Satani? Mwayumvise? Ni kugira amaso yawe arabe bitari byo. Ni kuvuga umutima wawe uje guhushira aho utabwiza kuwushira. Ni kuvuga ubuzima bwo kubaha Imana no guhimbara Imana uca ubushira ngaha gusa ya masaha abiri tuba turi aha. Wiyegeranye. Mugabo ni wagera hahandi wabwirizwa kubahira Imana ntubikore. Kuko mwibuke ko twakivuze ngo nimutange imibiri yanyu nk'ibimazi bihimbara Imana. Mutange ibimazi vyanyu nk'ikimazi kizima. Ni kuvuga ngo ubuzima bwanyu bwose bupursuinge guhimbara Imana. Muga tuca tubihamena kuri ya masaha abiri yo ngaha evenement yahabaye. Duhimbara Imana, tugerageze guhimbara Imana. Mugabo bwa buzima bwacu bwa misi yose twibandanirize tubaho ko dushaka. That's not worship, that's fake worship. None iyo Mana, iyo ngoro rero, iyo ngoro mwibuke Yesu ko yavuze igihe yari ngaha mwisi. Yaravuze ngo nimusenyure runo rusengero je nzogubaka mu minsi 3. Mu yandi majambo, Jesus was the living temple. Yesu niwe yari ingoro y'Imana. Ijya ngoro ntiyari kiri ingoro, ni Kristo yari ingoro y'Imana. Hama Kristo maze gufa akazuka rero niyihe ngoro uyu munsi Imana ibona ko ari ingoro? Dusome Abikorino ba mbere igice cya 3:16. Turaza turasoma amaverse ndazi ko munayazi, muga tutayaha agaciro. Abikorino ba mbere 3:16 havuga, ariko umunsi w'imanza uzogaragaza igikorwa c'umwe wese, kuko azohishuranwa n'umuriro. Kandi uwo nawo uzokwerekana agaciro k'igikorwa c'umuntu. Ibikorwa vyiwe nivyarama azohabwa impera. Ariko uwo muriro niwabitongora, uwo mwubatsi azohomba impera yavyo. Mbega ndababaze, c'est pas par hasard ngera asomye aho hantu. Mwari muzi ko ivyo dukora byose atari byose tuzohemberwa? Mwari mubizi? Mwari mubizi ko ibintu byose dukora dushobora kuzoba twarakoze ibintu vyinshi mu isi mugabo bigasha byose? Mwari mubizi? Beyo ni bavuze umuriro bako bavuga iki? Fire. Bako bavuga iki? Umuriro ni ijambo ry'Imana.
ni ukuvuga ikintu cyose wakoze kidahuye n'ijambo ry'Imana cyose kizosha, nikizorama, nikizoresista. Kubera iki ama workshop akenewe, kubera iki kwiga bikenewe? Reka nababwize ukuri, umuntu wese ari ngaha, genda wige, iga ijambo ry'Imana. Imbere yuko ukora ikindi kintu cyose, banza wige ijambo ry'Imana, uvuga uti ijambo ry'Imana rivuga iki kuri iki kintu. Imbere yuko uririmba, banza wige ijambo ry'Imana rivuga iki kuvyerekeye kuririmba. Imbere yuko uba protokole, banza wige ijambo ry'Imana. Imbere yuko urongorwa, banza wige ijambo ry'Imana. Kuko ikintu cyose uriko urakora kidahuye n'ijambo rya Kristo, bizohera byose bibaye iki? Ubusa. Warabaye mu legend mw'isi n'ivyo, waratesheje, wararonse ama million y'ama views, mugabo warahushije inyonga z'Imana. Birababaje. Cyo gituma rero tuguza gufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Urabona ngaho iyo tuvuga tuti reka tugire worship event worship concert, tugatumira abantu batandukanye, ahantu hose hari kuba huzuye, yes or no? Hari kuba huzuye? Twabikoze exprès. Abantu by'ukuri bumva yuko bakeneye kwiga, abantu bakeneye la profondeur, abantu bakeneye ibintu, apana ibintu byo hejuru byo gusimba, abantu bakeneye by'ukuri kumenya Imana, kumenya guhimbara Imana by'ukuri. Abo nibo dukeneye, kuko abo nibo Imana nayo ikeneye. Amen. Bandanya Eli. Mbega ntimuzi ko muri ngoro y'Imana? Mbega nakanari nkene, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Kandi ko mwemu w'Imana aba muri mwebwe? Mwemu w'Imana aba muri mwebwe. Kuva umunsi wizeye Kristo waronse mwemu w'Imana, kuva uwo munsi wewe imubiri wawe n'ingoro ya mwemu w'Imana. Ingoro si iki kizu, ingoro sijya yiri Yerusalemu nubwo banayisenyuye, bakeneye kuyubaka, kubaka le troisième temple. Ni wewe. Mwumvise rero Imana ihimbarizwa. Dusubiremo kandi tuvuze ko Imana ihimbarizwa hera ha hehe. Allo. Udashoboye guhimbaza Imana mu buzima bwawe bwa misi yose, ibi rero duhora tuza mu makoraniro yo guhimbaza Imana, ntushobora guhimbaza Imana ubu kurabesha. Ndasubiramo. Nyamba ataguhimbaza Imana, ataguhimbara Imana kuri mu mubiri wawe, kuri mu buzima bwawe, nta guhimbara Imana gushobora kuba mu kibanza urimwo icyo ari cyo cyose. Sinzi ko ari jardin public tugira ama concert, sinzi ko ari stade, sinzi ko amashengero twama dufise ama praise and worship nights, ntumbaze. Ivyo bintu byose n'ibirori imbere y'Imana, mu gihe ubuzima bwacu bwa misi yose budahimbara Imana. Kuko ahantu Imana yexpectinga yuko ubwiza bwayo bugaragara ni mu buzima bwacu, ni imibiri yacu iri censé refléter la gloire de Dieu. That's the temple. Hallelujah. Are we together so far? Ngomba renda ndabereke igituma misi yose hama hagaruka ivyaha bikora ku mubiri, ku bantu bose Imana yategekanije gukoresha. Mwabyumvise? Reka nsubiremo. Abantu bose Imana yatoranije kandi bakeneye gukoreshwa n'Imana. Nico gituma hama hagaruka ivyaha bicafuza imibiri yacu, kubera ko the devil knows what you don't know. Satani arazi ibyo wowe utazi. Arazi yuko niyo utahimbaza Imana mu mubiri wawe, ntuza kuyihimbaza kuri stage. Mwabyumvise? Udahimbaje Imana mu buzima bwa misi yose, ntushobora kuyihimbaza kuri live canke kuri YouTube. Ntumbaze bijya byose dukora ama live recording and whatever. Dusomere mwumvirize ndakababwira. 1 Corinthiens 6:18 mwumvirize. Abikorino ba mbere igice cya 6 umurongo 18. Mwirinde ubusambanyi. Fuyez l'impudicité. Kandi ikindi cyaha cyose umuntu akora. Muramaze kumva ko abantu bavuga ngo ivyaha birangana, siko? Nivyo? Mwumvirize reko bitangana. Mwirinde ubusambanyi. Ikindi cyaha cyose umuntu akora. Ikindi cyaha iyo ubeshe, iyo
wiyumvira umuntu nabi ntigifata umubiri. so péché est hors du corps, kiba kiri hanze y'umubiri wawe. ariko usambana aba acumuye ku mubiri wiwe. Abacumuye kuki? Ku mubiri wiwe. Wa mubiri ari iki? Ingoro ya- Ari ingoro y'Imana. Mu yandi majambo bacumuye kuki? Ku ngoro y'Imana. None wocumura ku ngoro y'Imana hama icubaro cy'Imana kikagira iki kikagaragara? Wapi? That's how the devil kills worship in your life. Uku niko Satani yica worship mu buzima bwawe. Ndabibariza rero ikintu kimwe. Umuntu arashobora gusambana akaririmba, birakunda? Umuntu arashobora gusambana akavuza music, nivyo? Umuntu arasambana arashobora kuguprofetiza akavuga, mbona ngo ndabaha amakuru. Umuntu rero ntashobora kubaho ubuzima bw'ubusambanyi ngo abeho ubuzima buhimbara Imana, ngo worshiping Imana. Ni kuvuga abantu benshi bakorera mu ngabire mbwa ntibariko barahimbara Imana mu byo bakora. Nico gituma rero muzobona aba musiciens, abaririmbyi bacu ivyo bintu bavyamamwe mbwa ntibatahura igituma, mbwa kubera ko bari skilled, bari talented, nta munsi numwe biranka kwavuza instrument ngo kubera ko yakoze ibintu runaka. Nta munsi numwe biramunanira kuririmba ijwi ryiwe riracari kwa kundi nyene. Mugabo ntiturealiza ko objectif Satani we yamaze kuyishikanako, kuko wewe iyo ubayeho ubuzima bwose wifuza, nyama wabonye umukobwa wifuza kandi by'ukuri ukashika kuco wifuza, nyama wabonye agahungu keza hama ibyifuzo byawe bigashika, arazi neza ko ibindi byose uza gukora Sunday morning kuwa Mungu mu gatondo bimwe mumenyere gukora kuririmba, arazi yuko uzobura kurakina ireresi, uzobura kurakina theatre. Kuri we nta kibazo, ahubwo ashima yuko mwokwiberaho ubwo buzima, kubera ko arazi wewe worship icari ico. Allo, biriko biraza? That's why be careful, pay attention. Ico gituma uzokoma ubumva hari ubushakanyi, ikintu cita ubushakanyi cama kiza imbere y'ibintu byose. Mugende musome mu Bagalati igice cya 5 mu bikorwa vya kameremere, ikintu ca mbere gitangura ni iki? Ubushakanyi. Nico number 1, top 10, nico kiza. Kubera iki? Nico kintu gicafuza imibiri yacu, ariyo ngoro yande y'Imana. Nico gituma muhora mwumva abasataniste arivyo babasaba, genda musambanye aba. Ntushobora kuduga kuri stage utaronse umuntu musambana, kubera ko impwemu mbi zikorera mu mubiri ucafuye. Mpwemu yera nawe akorera mu mubiri wejejwe. Dufise abantu rero byitoko ko barakorera Imana, mugabo babayeho nk'abasataniste. Urasambana ushaka gukoreshwa n'Imana, ubayeho ubuzima en désordre, ukeneye ko ubushobozi bw'Imana bugaragara. Wowe uri mu magicien. You are not a true worshipper. Turi muri true worship workshop. Menya wewe kategori urimo, urakeneye kuba umuntu ahimbara Imana mukuri, urakeneye kuba umuntu ahimbaza Imana mukuri no mu mpwemu. Ubuzima bwawe nibwo bukuriye d'abord guhimbara Imana. Amen. Rero mwari muzi ko ushobora gukora iby'umubiri wawe ushaka byose, mugabo still ukaza ugaperforminga ngaho. Oya, still you can perform but you cannot worship. Ibintu bibiri bitandukanye. Benshi bikorera performance ariko worship zero. Okay, if there's no worship in your body, there will be no worship in the house. Ikandabwiza ukuri, ayo ma live recording yose mufise muyikaushe, ayo ma evenement yose muko murategura muyikaushe. Nyambu taratahura true worship church, nyambu uravye ubuzima bwa ukabona you are not a true worshipper. Ayo ma projet yose wifite ya studio nibiki shaka kuvyihoza, kuko umuntu atanga icagize iki icafise. Bugiye tuko turarima ntituko dutanga indirimbo, iyo tuko turavuga ubutumwa tuko tuvuga dutanga sermon, ahubwo bwa buzima bwo guhimbara Imana buri muri twebwe nibwo tuba tuko turatanga. Amen. Hallelujah. Okay, let's move. Okay, twabonye aho Imana rero ihimbarizwa.
mwabitahuye twatangwe tuvuga hera cyane, the most holy place. Mugato turavuga none the most holy place na hantu ho mwijuru, none mwisi none nta hantu twohimbarira Imana iyi mibiri yacu. Mwumvise? Aha rero kubera iki dukorana, turashobora gukorana mu makoraniro y'abera. Kubera ko je mpimbara Imana, Claude agahimbara Imana, twese tugafatanya hamwe rero kugira ngo duhimbare iki Imana. Hama rero nukuvuga ko muri kino kibanza Imana iraza kuhimbarirwamwo kubera ko harimwo abantu bayihimbaza mu kuri no mu mwema, bayihimbara. Kirumvikana? Nukuvuga ajya ama gatherings dukora, bijya bikorane dukora, ajya ama sessions dukora, umupianiste ntarakizo, umusoliste Imana ntazi icarico, umubatero wewe ntituzi ivyarimwe, hagaca haza rero ngo umuririmbyi ngo wewe ngo azi Kristo, tugaca dukora iyo band ngo dushaka kugira band ya worship. Murumva ibintu twamamwe, muko muragira igicapo c'ibintu twamamwe imbere y'Imana, ibintu bitagira izina, ibintu bitagira ishusho. Wowe utaravuka ubwa kabiri wohimbaza Imana gute? Ko wihimbaza guza kuhimbaza muki mu mwemu, atamwemu w'Imana ari muri wewe, wohimbaza Imana gute? That's why nama ndiko ndabwira aba musician, nama ndiko ndakomindura abaririmbyi, ntaho bihuriye guhimbaza Imana, ntaho bihuriye no kuvuza no kuririmba. Muko muratakaza umwanya, muko mukorera mu ishengero, nta mahera babaha, nta busitare burimwo. Hitamwo nyamukeneye vy'ukuri gukurikira Kristo, kurikira Kristo. Udakeneye gukurikira Kristo, reka gutakaza umwanya wawe iyo miziki wirirwa uravuza mu ishengero utazi Kristo. Ibyo ubwo burivye wirigwamo, ivyo bikorwa bindi byose byitwa gukorera Kristo utazi, ntaco bivuze imbere y'Imana. Okay, twagiye rero ico kibanza rero ninda kiturongoreramo, turakeneye guhimbaza Imana, yes or no? Turakeneye guhimbara Imana, siko? Ico kibanza rero kumenga kiragoye, ninde azokiturongoreramo? Tuca tuja mu kibazo rero, who leads worship? Who is the worship leader? Rero n'amadega, amadega. Dusomere Abaheburayo igice 8 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ndaza ndababwira ama version nasomye kugira namwe muje kuyasoma. Nasomye the message version, ndakompara ama version atandukanye, nkara version ivuga neza iyo verse. Abaheburayo igice 8 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, mwandike dusomere. Ico dushaka kuvuga ni iki? Dufise umuherezi mukuru. Dufise umuki? Mwumvirize. Dufise umuherezi mukuru yicaye mu kibanza c'iteka iburyo bw'intebe y'icubahiro y'Imana mw'ijuru. Yicaye iburyo bwa data. Ego. Igikorwa ciwe yagikoreye ahera. Aha, ahare mu Cyongereza bavuze ngo conducting worship, conducteur de l'adoration. Le grand prêtre, the high priest, ni wakora uburongozi bw'iki bwa worship. Yakoreye igikorwa ciwe n'ihema ry'ibonaniro, ikibanza nyakuri co gusengeramwo cubatswe n'umwami Imana. Okay, je twabibonye. In essence, we have just a high priest, authoritative, right alongside God, conducting worship in the one true sanctuary built by God. Mumfashe, uyu munsi mu isezerano rishasha umuhereza mukuru ninde? Ninde? Yesu Kristo. Urongora worship ninde? Yesu Kristo. Ninde? Worship leader ninde? Kristo. None byatanguye ryaraho umwana w'umuntu abo mu worship leader. Byatanguye ryari? Byagenze gute? Murona l'objectif du diable. Misi yose satani ikintu yamashaka gufata ikibanza cy'Imana. Mwibuke ko nacyo cyatumye akoroka. Kubera ko we vyamunaniye gukubita kudeta Imana. Claude, icyo bagerageza gukora no kugira ngo abana b'abantu bakubite kudeta Imana. Mwandi majambo igihe cyose twisaba worship leaders,
twagiye mu kibanza c'Imana, twagiye mu kibanza c'umuherezi mukuru. Mwibuke ko turi abaherezi bakuru, hari umuherezi mukuru umwe, Yesu Kristo. Hama twebwe abizeye Kristo ngo yaduhinduye ubwami bw'iki? Ubwoko bw'abami n'abaki? N'abaherezi. Gushika ubu reka ndakavuge entre guillemets, gushika ubu hari abantu bacizera yuko ngo ari abarewi. Ubuherezi ntibukiri ku barewi. Ubuherezi uno musi bwahawe Kristo. Kristo nawe akomoka mu muryango wa Yuda. Nitwe turabarewi. Mwavyumvise, turabaherezi kubwo kwizera umwana w'Imana nzima ico yakoze mu buzima bwacu. Birumvikana? Umuntu wese yizeye n'umuherezi. Twakuze batubwira ngo abaherezi ngo n'abapastori, abaherezi ngo nibo bicara imbere. Sivyo, abaherezi nabizeye umwami Yesu Kristo ngo yabahinduye ubwoko bw'abami n'abaherezi. Hama hagaca haba umuherezi mukuru ari wende Yesu Kristo. Kirumvikana? Abaherezi saba bakoranga, saba aririmvye, saba bavuga butumwa. No, nawe ujya protocol acamuki. Acabiki, ujya tigera zanga hacabiki. Hari n'igihe usanga ari contraire, ugasanga ahubwo bari ngaha s'abaherezi, Imana ibona ko arabaherezi. Usanga ahubwo bari hare nibo barabaherezi. Kandi nibaza ko ariko kenshi usanga bimeze. Dusubiremo ya verset principale yacu 4, Jean 4. Muraza kubona yuko ibintu byose tuko turiga biri mu byo Yesu yavuze. Ufite Yesu yavuze ibintu byinshi, yavuze ibintu twovuga seminaire ya Maids. Hamwe yadufise wose mugana munabereke mot par mot ibintu Yesu yavuze. Yaraduhishuriye ivyo twari dukeneye kumenya byose. Jean 4:24. Dieu est esprit, Imana ni mpemu, et ceux qui l'adorent, abayihimbara, doivent l'adorer en étant guidés par son esprit, barongowe na mpemu wayo. Nindari mu worship leader? Inde? Mpemu w'Imana. Le Saint-Esprit, hejuru tubonye ko umuherezi mukuru ari wagira iki? A conducting a worship, conducteur d'adoration. Le conducteur d'adoration, c'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Imana tubabarira igihe cyose twigize Yesu kabisa. Hama handi naho ahanyene Yesu aje kutubwira ngo abazohimbaza Imana mukuru mu mwemu ngo nabazobarongowe nande en étant guidé par son esprit. Hama birafatanye kubera ko mudusomere 2 Corinthiens 3 Abikorino ba kabiri igice ni ca gatatu umurongo wa 17. Umwami niwe mpemu. Umwami ninde? Niwe mpemu. Okay, umwami ninde? The Lord ninde? Yesu Kristo. Hama ni wende? Okay, twasomye mu bahebure tubona yuko umuherezi mukuru niwe arongora worship. Umuherezi mukuru ninde? Ni Yesu Kristo. Hama hani naho Yesu Kristo yivugira ngo abazohimbaza, the true worshipers bazohimbaza Imana mukuri barongowe na mpemu kandi mukuri. Hama tubonye ahandi bavuga ngo uwo mwami niwe mpemu, kuko abantu benshi barakunda gutandukanya mpemu na Yesu. Ni kimwe. Mwani majambo, who is the worship leader? Ninde? Ni equation twako turagira ofete. Kubera hari igihe tuvuga ibintu mukavuga ati abantu ibintu babikura he? Ni musome ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, mudasomye ubutumwa bwiza muzokora ibintu bitagira ishusho imbere y'Imana. Ni kuvuga uwo mwami niwe mpemu kandi niwe muki, niwe mu worship leader. The worship leader is Jesus. The worship leader is the Holy Spirit. The worship leader si umwana w'umuntu. Kuva uyu munsi ndabizi ko birishoka, ndabizi ko bibabaje. Ushobora kuba wari uzi ko uri mu worship leader haci imyaka 30 kandi uri kuri present ukumva yuko ari ibintu byatari. Muga ndaguhaye amakuru yuko kuva uyu munsi ntiwigeze uba mu worship leader. C'est très dommage. Nico gituma ndababwira ngo mukunde kwiga abantu b'Imana. Mukunde ibaze nk'umuntu amaze 50 ans azi ngo ni mu worship leader. Akaza yumva umunsi umwe ngo pa, you are not worship leader. Ubu kuntu bibabaje. Kwiga bifasha rero kudatakaza umwanya, wofumara umwanya munini ya uri kuriga, hama hageze ko ugakora ikintu uri sure naco. Ndabasaba ikintu kimwe abantu muri ngabyo to ko muri aba artiste. Ntimwirukange gusora indirimbo.
ntimwirukange kuja kuvuga ubutumwa, ntimwirukange kuja gukorera Kristo, banza mwicare kwanza. Peu importe umwanya bizofata, banza mwicare mwige. Musubire kandi mwige, musubire kandi mwige. Mpemu w'Imana ni wazoturidinga mu byo dukora. Umuntu arakubwira ngo ndafise projet live recording, mugabo ibi nariko arakubwira ukumva yuko ari umuyoboro w'ivyiyumviro vyiwe n'ivyifuzo yabonye kuri YouTube. Si mpemu w'Imana. None mpemu w'Imana yo kurongora kwiyahura kuja gukora ibintu udashoboye. Ibyo udashoboye bireke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hama rero kubera iki c'est très important kwiga, kubera ko your worship can be in vain. Urashobora kuworshipinga mugabo iyo worship yawe ikaba ubusa imbere y'Imana. Reka dusome kuntu Yesu yavuze Matayo 15. Hanyuma abafarisayo n'abigisha b'ivyagezwe bava i Yerusalemu baja iyo Yesu ari, baramubaza bati, ni kuki abigishwa bawe batubahiriza imigenzo ya ba sogokuruza, ntibakaraba imbere yo gufungura? Okay, murazi yuko ibintu byose bavuga mu ngoro ya Yerusalemu byari bihuriye mu cyo bita worship, siko? Mu kuworshiping Imana kera bijya migigwa yose bakora, siko? Mu kugira by'ukuri ukore worship imbere y'Imana wabwirizwa kubahiriza bijya bintu byose, siko? Rero uko imyaka yagiye iragenda hari ibintu bagiye bariyongereramwo bitanditse no muri Tora, bitanditse no mu mategeko ya Musa. Urabibona? Bitarimwo muga abantu bagiye baragira iki? Bariyongereramwo. Turi kumwe mukurikirane neza kubera ko hari ibintu byinshi dukora uyu munsi bitanditse mu ijambo ry'Imana. Tukabishiramo ingufu nyinshi cyane, tukabishiramo agategeke kandi tukanababara tutabikoze. Bandanya. Yesu arabishura ati, none mwebwe ni kuki mutubahiriza ibwirizwa ry'Imana mwitwaje imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko. Yongera ko iti, umuntu wese azovuma se canke nyina aze yicwe. Ariko mweho muvuga ko iyo umuntu avuze ko ivyo yari gufashisha se canke nyina ari nyegu y'Imana, ibaze ibyo ntibyanditse mu ijambo ry'Imana, ataba agikwiye kubibafashisha. Uko niko muhindura ijambo ry'Imana ubusa kubera imigenzo yanyu. Ibaze mwandyamye. Yesaya yavuze ukuri igihe yabavugishwa ko ati, Yesaya akwotinze ijambo riri muri Yesaya 29:13. Aba bantu banyubahisha iminwa yabo. Aba bantu banyubahisha imiki? Iminwa yabo. Ariko imitima yabo iri kure yanje. Ariko imiki? Imitima yabo iri hehe? Kure yanje. Ndababaza ikibazo kimwe. Ni kangahe uhora uvuga amajambo mugabo atavuye mu mutima wawe? Ni kangahe uhora uririmba indirimbo mugabo zitari bwina y'umutima wawe? How many times? Ni kangahe uhora uririmba urukundo rw'Imana mugabo utafise ihishurwa ry'urukundo rw'Imana? Ni kangahe uhora uririmba ukwera kw'Imana mugabo utifuza no kubona mu buzima bwawe? How many times? Iyo ngeso yavuye kuva kera, niko n'abakera bakora. Yesu iracyara avuga ngo aba bantu banyubahisha iminwa yabo. They worship me in vain. Ariko imitima yabo iri kure yanje. Mwumvise? Icambere twebwe twigishijwe kuvuga muga tukavuga ibintu bitari mu mitima yacu. Benshi muri mwebwe n'intango yabo yabaye mbi, bababwiye ngo ingo imbere, ngo urashobora gupfa ngo uvuye ngaha wanse kuza imbere ucuza wiruka kwera ubwoba. Ntiwaje kora babaye convaincre n'urukundo rw'Imana, waje kubera terrorisme. Mwabyumvise? Yesu ntakeneye kukizo par terrorisme.
nubwo intango yawe yabaye mbi hama bashobora bagusubizamwo amajambo wewe utizera s'il vous plaît. Barakubwira ngo subiramwo Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ni ukuvuga uko urasubiramwo ibintu bitari mu mutima wawe. There is no power. Ndakunda abanglofone ntushobora kubajaniranya. Nabonye akavideo umupasiteri yagiye kwigisha ahantu, umu evangeliste yagiye kwigisha ahantu, hamasha hamagara umunywa rumogi. Umva ashaka gukora ama technique batwigishije mu ishengero, hamagara abantu bagira iki baturi umwatuza. Nubwo muri Bibiliya murakinyereka ico kintu nta hantu kiba muri Bibiliya, siko umuntu iyo umubwiye ubutumwa bwiza akizera arakizwa. Ntibikenewe yuko urinda kumuhamagara canke iki. Mwe mu Imana kurongoye kumuhamagara it's okay. Mugareka twarabigize imigenzo et c'est pas bien. Kubera ko hari abantu benshi badakizwa baza bakatura ngambwa ntibakizwa. Kandi tuzuranye abantu benshi bafise ama fausse nouvelle naissance. Bazi ko bakijwe muri psychologie yabo kubera batuye mu buzima bwabo butarefleta Kristo. Aramubwira ngo sema Yesu nakupokea nk'umwami naheba bangi wacha bwangu bangi si heavy bingeni sawa lakini bangi si heavy. Sema naheba bangi na bangi si heavy mimi mwanajeshi muko murumva naramukunze uwo mugabo kubera ko ashaka umwatuzi ibintu atarahitamwe wewe. Kubera iki? Mwavyumvise? Erega gakiza ni conviction intérieure. Mwemu Imana iwe yemeza umuntu wenyine akavuga n'amajambo yiwe. Yesu ndakwiyeguriye. That's worship. Fake worship ni resultat d'abord y'ubuzima bubi twabayemwo bw'ubutumwa butari bwo. Heza ho hantu kugira abantu bavyumva. Sinzi ko mwacumvise d'abord. Ndabasabye ikintu kimwe abaririmbye nabonye ngahuze abaririmbye n'abamizisi. Reka ndabasabye ikintu kimwe. Ni mu develop imyanya yo gucerezanya no kunuma. Nimbere yo kuririmba indirimbo banza mwumva indirimbo niki. Reka kufa kuririmba tu. Hari amadega menshi abantu bakora iyo baririmba ibintu batari kubarumviriza. Ndibuka yuko hari umuntu yigeze kuririmba kubera gusamara. Negereye Zanyibimazi negereye ari planta. Burya nako negera iki? Urabona iki nico kibazo dufise. Twe tuzi ko guhimbaza Imana ari indirimbo. Mugabo biratugora guhimbaza Imana no muri zijya ndirimbo kubera ko ujya muntu ahantu yaririmbiye ijya ndirimbo siho twe tuba turi. The place ikibanza ijya ndirimbo yaririmbiyemo kugira ushobore kumwunganira canke kumujoininga ifo ko nawe uba muri the same place. Undi nawe acaraza negereye intebe yanje yawe. Muko muravyumva? Uzoturana n'intomo twabaye ko singene ko mukiriza. Ntimura mukubita amaswata aho ari kuvuga ngo wewe ukavuga ngo je ukaba wihindukije kwicubahiro cyose. Ubwo ukemeye ngo kwa jina la Yesu. No, reka gukemeye ahubwo ni wowe usamaye. Azombera igitutu mu bibaza zonyishura mu nzira igoye azomeka azombera umwana nanje nzomubera Imana. Izo ndirimbo baraziririmbye uko nyene abantu benshi baririmbye ibyo bintu. Kubera iki? T'es pas concentré, ntuzi n'ibyo uri kuravuga. Donc uruhigi rwahindukiye. Ubu niwe wacitse Imana, Yesu niwe wacitse umwana. Ubu rero ni Yesu azokurondera, Imana izokurondera. Ubwo buntu bwose buhari kubera iki? We are not focused. Imitima yacu siho yibereye. Umutima wacu uri mu muziki, umutima wacu uri mu bantu baje, umutima wacu nturi kuri Kristo. Who is the center of worship? Jesus Christ. Nituzi n'ivyo turimo. That's why jewe kubganje uyu munsi abantu benshi buhagarika umuziki,
abantu benshi buhagarika n'ibyo bariko barakora byose kuko ntibazi n'uwo bariko barakorera. Rero kubera ko twakuze batubwira gusa dukore, and then hagera hano tukaba confused, mbega kuba tutazi uwo dukorera, tutazi n'ibyo tuko turakora, turaruha, biraturuhisha. Reka ndababwiza ukuri, faites attention avec les réseaux sociaux. Ama réseaux sociaux yo yaragushigikira naho wowe uri umusuma, ibyo uri kuravuga byose bo baragushigikira gusa. Sasa ikibazo dufise nuko abantu uyu munsi basigaye baharura le degré y'ukwemegwa n'Imana en fonction y'ama views baronse. Mwabyumvise? Ni ukuvuga uronse ama views menshi egare y'uko Imana yagize iki yakwemeye. Ndagomba kubabwira ikintu kimwe, ntimwihende, ntimwibeshe. Ama like y'abantu siyo ma like y'Imana. Ama views y'abantu sizo nyonga z'Imana. Nimuvyitiranye. Ariko nico kibazo dufise iyi generation. Kubera ko urashobora kuririmba akaririmbo katari na biblique, muga kakaronka ama miliyoni y'ama views bakakaririmba kakaba viral. Yes or no? Yes. Ivyo rero turi dufise sinzi n'ubuntu bw'Imana gusa buzoducungura vraiment. Urashobora kuririmba kandi ntimurumva muri Congo abantu bita ngo naba legend muri gospel ukumva ngo bamufatanye ngo umugore w'abandi. Ama scandale, ça veut dire yuko araririmba mugabo kandi umubiri wiwe nturabe kimazi kizima. Ariko araririmba, indirimbo ze barazikunda, ziri viral. Kibazo dufise rero, ukusenga kwabo ntikugira ikimazi. Mwumvise kuworshipinga kwabo, mwibuke yuko mu Kirundi ahantu hose ari worship bakoresheje kenshi gusenga. Urabibona? Ahantu hose twasomye no munsi murabona ko bahavuze ngo gusa mbwa ni worship, mu Cyongereza bavuga worship. Kuworshipinga kwabo rero ntaco kugize iki? Bandanye ikindi cya kabiri nkeneye gupreciza. Inyigisho zabo n'amabwirizwa abantu. Inyigisho zabo. Worship imatanye n'inyigisho. Inyigisho yabari mbi ari inyigisho doctrines humaines, niyo wowe ukwizera kwawe guhagaze ku byo abantu bashinze. Your worship is vain. Guhimbaza kwawe kuza kuba ubusa kuko kuri baze ku by'abantu bashinze, ni kuri baze ku butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. They worship me in vain. Kubera iki? Ibyigisho zabo ni iki? Ni iz'abantu bishiriyeho. Icyo gituma mubona dufise amadini 1,100,000. Abantu rega baca babaza kubabwira mu vyumve neza, bazoza bababwire ngo twese turi bamwe, ngo reka tuje hamwe ngo tu worshiping Imana. Muze mubabwire muti sivyo. True worshipers bahimbaza according to the gospel of Jesus Christ, according to the truth. Bahimbaza Imana biciye muri Kristo, kuko Kristo niwe muherezi mukuru. Utamuciye ko ntushobora guhimbaza Imana, ntushobora guhimbara Imana, kuko niwe aserukira abantu bose kugira ngo umuciye ko Imana imwemere deja. Umuntu nahimbara Imana mbere na mbere kuvyakora, umuntu ahimbara Imana mbere na mbere kuko yakiriye ingabire Imana yatanze ari we mwana wiwe w'ikinege. Icyo nico ca mbere ubwirizwa gukora. Ni kuvuga tuce tuzare kwishura ca kibazo mukunda kubaza ngo rero ngo sinokora featuring na nande na Jay-Z na Kanye West. Ngo nino ngo hari ikibazo kimwe, si ni muziki tu. Oh la la, mwavyumvise? You cannot worship. Ndari muzoba mugiye gukora iki? Kundi wari umwana w'umwijima, wo muzoba mugiye gukora iki yo fete? Iyo featuring yanyu ni nyabaki? Mwabitahuye muko muravyumva, hari ibintu abantu babaza ibibazo. Muga muko murasoma ijambo ry'Imana, hari ibintu byinshi muri mwebwe bica biba clair. Nejo banakubwiye iki niki uzoba uri sure yuko uvuga ati no canke yes. Hari umuntu azokubwira ati nkeneye umfasha ga projet gwabwira ati ukamuraba bati uyu muntu siwe, he is not or she is not a true worshipper. Je ntidushobora gukora na projet nimwe kunzo ndiko ndata umwanya. Mwavyumvise? Hallelujah. Inyigisho z'abantu, voilà rero kugana babwira ikintu kimwe nico ngomba guhereza ko
mushire inguvu mu kwiga ubutumwa bwiza, mushire inguvu mu kwiga ijambo ry'Imana, kuko niyo mutiga ubutumwa bwiza icyo ari cyo ntimushobora guhimbaza Imana mu kuri no mu mwema. Imana ibahezagire cyane.